Ishirahamwe FEFNIWEC ryatangaje ko isabukuru mpuzamakungu ndangakaranga k'abanyafrika igiye kubera i Bujumbura kuva ku igenekerezo rya 12 gushika igenekerezo rya 15 Myandagaro umwaka wa 2021. Kigeme Ariane uwatanguje ishirahamwe FEFNIWEC mu kiganiro yahabanditse n'abamenyeshamakuru kuri wa 26 mu kakaro mwaka wa 2021 yavuze ko iyi sabukuru izohagiza imico n'akaranga by'abanyafrika imenyekanishe n'ubuhinga bw'abanyafrika. Abazoyitabira n'abazoyigiramo uruhara bakazoba bagizwe n'abanyamahanga bava mu bihugu bitandukanye vya Afrika ndetse n'abantu bose bafise inkomoko muri Afrika. Iyi sabukuru izomara imisi 4 ikaba ifise intumbero yo guhesha agaciro ibikorwa by'abanyatugenegene b'abarundi, gusubira guha ikibanza no kuduza indirimbo ndangakaranga ndundi nizo muri Afrika, guhingoga urwaruka rusanzwe ruririmba rukongera rugatamba indirimbo ndangakaranga. Abifuza gufungura imfungwa nyafrika, Feskipabu izoba yabateguriye ubwoko bwinshi butandukanye narijya ugukinjika kw'abanyafrika gutanga imfungurwa ziryoshe kandi ngirakamaro ku mubiri w'umuntu. Kubijanye nuko iyi sabukuru izoba ifise ibintu vyinshi bizokorerwa rimwe, Kigeme Ariane amenyesha ko atakibazo kihari, akongera akavuga yuko iyi sabukuru bifuza gukorana n'urwaruka ruri mu kiruhuko n'abakenyezi muri rusangi. Turafise amateme menshi. Umuntu aravyera culture africaine harimo vyinshi, harimo intambo n'imiziki n'icyo kama, kina amareresi, harimo kwandika ibitabo, kwandika poezi, harimo vyinshi cyane. Harimo ibijanye n'ivyo gusenga byose birimo. Ariko ubu unyi kuri iki gitaramo cyo bwa mbere twashimye gufata imiziki, intambo n'imbyino z'imico kama. Hanyuma ikindi gikurikira no gukinjika kinyafrika. Nkagira ko mbere saba abantu bo bazi gutegura nyama y'ikindi ko bodufasha kugira ngo zoshore kwereka abarundi bo batarayifungura cyangwa batarayibona babona uko kera bafungura. Mugabo tuvuze ibyo byo gufungura kubijanye n'ifunguro y'abanyafrika ntibisigura ko umuntu ategura gusebya vya kera kujya nyene. Hari n'inge dukunda byitwa Parizi Burundi. Abantu turakunda gatoke gateguye mu bushaza cyangwa gateguye kundi kuntu. Hari inge twe dukunda tari ziriho kera mugabo ubu vyitwa ko ari iz'abarundi cyangwa iz'abanyafrika. Navyo bizoba birimo. Umuntu ariko hariho uri karateramisha uvyina cyangwa ateramisha vyina cyangwa aririmba akagira nundi bari kabazashora kubona abatamba n'abaririmba akabona akabari karanafungura ni ikintu ciza. Ni ibintu bigenda bijanye. Iteramo guteramisha abantu tugasubira tukabibutsa bijanye n'imico kama. Navuze ko mbye two turategura cyane dushaka gukorana cyane n'urwaruka ruri mu mavakansi ubu bari mu buruhuko. Turashaka gukorana kandi n'abakenyezi navyo biri mu byo dusenye intumbero. Cyo gituma ibyo twavuze tuzovuga cyane bijanye n'ibintu byo kugiterambere tuzokorera cyane kuri iyo mico. Cyo kimwe kandi n'ibijanye n'imico kama ibintu by'indero biraba kandi n'ubundi. Nico navuga kandi ku bintu by'imiziki nukugira turabe umuziki, turabe intambo z'imico kama, turabe imiziki dusanzwe tuvuze no mu Burundi bifasha iki mu bijanye n'indero. Imvugo ikoreshwa mu miziki cyangwa ivyo ama message batanga mu miziki afasha iki mu ndero. Cyari twokora iki kugira ngo imiziki y'abana bumvirize, imiziki ibigisha imico kama, ibigisha indero y'ikirundi cyangwa y'ikinyafrika.